ntibikiri agaseseshwa rumuri, ibintu bibandanyije gufata indi ntera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Icuka kibi gikomeye cane ca kudeta kibandanije gututumba. Perezida Evariste Ndayishimiye abandanije kuba mu mazi abira. Ntibikiri agaseseshwa rumuri bivanye nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko ariyerekana mu nyifato yiwe, biragaragara yuko afise ubwoba bukomeye cane. Abarundi mutahure ko umutegetsi wanyu Ndayishimiye afise ubwoba budasanzwe gusumba uko muvyibaza. Ahose aburabuza Gwasa burya ubwoba bwa mbere ni mwebwe Abarundi mwamuteye ubwoba mu mwaka w'2020, aho nyine mwahonze amajwi kuri Agathon Gwasa. Kuri ubu ngubu Ndayishimiye akaba afise ubwoba yuko ahiganwe na Agathon Gwasa ibintu bishobora kumubaho, bishobora guca shira iherezo ku butegetsi bwiwe. Muri ano makuru tugiye kubabwira iganuka rya Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihugu giturumbuka bivanye n'inama y'abajenerali yari yateranye ku kureba ukugene Perezida Evariste Ndayishimiye yahagarikwa kubandanya gutabayanga ibintu mu gihugu. Tubaza kubabwira ku rugendo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye rumushikana mu gihugu ca Uganda, ubwo mugenzi we Museveni yari yarahiye kuri manda yiwe ya 7. Muri kano kanya Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye agaruka mu gihugu, ariko nanone akagaruka ivyari bimujyanye mu gihugu ca Uganda bidaheze, kuko hari bimwe yakoze ariko ibindi akaba yaciye kubicikiriza bivanye n'amakuru yarariko arahabwa na bamwe muri basomambike wiwe. Kwa twababwiye yuko hari amakuru avuga yuko hari abajenerali biteranije, harimwo General Prime Niyongabo n'ibindi bicocoro vy'umugambwe CNDD FDD bitari bikwerekwa ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora muri kino gihe, aho tugiye kubabwira amakuru y'ukuri ku kugene Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye aganuka mu gihugu giturumbuka, umutima utari mu nda, bivanye nuko yajeje kumenya amakuru yuko icuka kibi ca kudeta kibandanije gututumba. Kuki Perezida Evariste Ndayishimiye yiryenye umwaka umwe mbere y'amatora y'umwaka wa 2027? Kuki abasirikare bariko barakora amanama atandukanye? Wihweje neza uburyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ndetse n'uburyo abasirikare bariko barakora amanama akomeye cane, biragaragara yuko icuka kitari cyiza. Bamwe n'abandi bavuga yuko ngo kudeta yajeje gutegurwa, ahubwo igisigaye ari uko igira ngo ijye mu ngiro. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yamenye ivyayo makuru biciye kuri bamwe mu basomambike biwe aba yasize ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu twari twabwiye ukugene umutekano wa Perezida Evariste Ndayishimiye warwijwe inshuro zirenga 5, ariko n'ubundi ubwoba bukaba bukiri bwinshi. Perezida Evariste Ndayishimiye yagarutse giturumbuka mu gihugu mu gihe amakuru menshi avuga amanama akomeye cane ariko arakorwa na bamwe mu bajenerali bavuga yuko Ndayishimiye ivyo ariko arakora biriko biroreka igihugu c'u Burundi. Ndayishimiye arakebwe cane ko ibihangange mu gisirikare bigiye kuhava bisubizamwo biburizamwo umugambi wiwe wo kwitoreza ikiringo ca 2. Niho yaciye yifashisha za mvugo zabo zo kunyanyasa n'abacemwo ntibabona. Burya intwazangabo zidashaka ko Ndayishimiye yongera kurongora, hamwe n'ibindi bihangange bimugwaniriza mu mugambwe basigaye barabana mu maso babazanya ikibaye. Muri kano kanya hakaba ariko haravugwa amanama akomeye cane. Mu mvugo y'ikirundi Ndayishimiye yarabitanze canke yarabakanguye, kuko bo bari bibaza ko igihe ciza co kwipanga ari mu mpera z'umwaka. Kuki Ndayishimiye yashatse kwigena kuba umukandida wa CNDD FDD hataragera? Muri kano kanya mugiye gusobanukirwa ibijanye n'inama ziriko ziraba z'abajenerali na bamwe mu bicocoro vy'umugambwe CNDD FDD barabaho igihugu kigeze, baraba kuva mu mwaka wa 2020 aho Ndayishimiye ashikanye igihugu bavuga yuko arahatemba
ndetse bakiga n'ingingo zikomeye cane bagiye gusigurira abarundi kugira ngo mu gihe Neva yoba akuwe. Ndayishimiye rero yaganutse giturumbuka avuye mu gihugu ca Uganda, aho amakuru adushikira avuga yuko Ndayishimiye umutima wendaga kumuvamo kuko amakuru atandukanye agenda avyemeza. Ibi rero nivyo tugira ngo tugende turagaruka ko muri aya makuru twaguteguriye. Niba utarafyonda kuri sabone cyangwa se subscribe, wakoresha kano karyo gafyonda ko kugira ngo uzure abana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri ino chaîne yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Kubera iki Ndayishimiye ariko arikangakanga yuko hari abagira ngo bakore kudeta, kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye yigennye imbere y'umwaka umwe matora, kubera iki Ndayishimiye afise ubwoba bwinshi cane, kubera iki abakeba biwe bose abacunze ku rugero rudasanzwe. Ubundi Ndayishimiye asigaye yigamba anezerewe ko Rwasa atakimuteye ubwoba kuko yiruhutsa cane, ariko nanone abamuteye ubwoba kuri ubu ngubu ni abarundi bose. Mbega umurozi yakwimbiye icobo agusanze ku musego akakubaza uko umerewe wo mwishura gute? Si agaseseshwa rumuri, amakungu nayo arazi neza ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi ko ari ibintu biteye ubwoba. Ibi vyaraye bigaragaye mu kiganiro Ndayishimiye yagiranye n'umumenyeshamakuru Romain Grace akorera ikinyamakuru Jeune Afrique. Nkuko twabandanije kuvuga, ni ibintu biriko biragarukwa ko cane kandi biboneka yuko ngaha mu gihugu c'u Burundi inzu iriko irasha. Wihweje neza uburyo umumenyeshamakuru yubatse ibibazo yabajije Ndayishimiye, urabona ko yabaza ibintu asanzwe azi uko vyifashe. Ibibazo nka vyose umukuru w'igihugu yabajijwe ni ibigize iminsi bivugwa cane mu gihugu. Aha twovuga nko kwirekurwa rya General Arengiyome Bunyoni. Kuri ubu ngubu amagara yiwe amukitse nkuko twabibabwiye mu nkuru yacu yo hambere. Amatora atagiramwo Rwasa, kwihutisha kandidatire ya Ndayishimiye, iturika ry'ikambi ya Kabaze. Kuko twabivuze mu nkuru twabahaye, ni vyiza ko abarundi bitaho kuzirikana neza amajambo abategetsi cane cane umukuru w'igihugu wabo ashikiriza ku gihugu cabo. Mu majambo umukuru w'igihugu ashikiriza niho abanyagihugu bumvira akari ku mutima wiwe, bigatuma bamenya iyo kazoza kabo n'ak'igihugu biriko vyerekeza. Aho ibintu bigeze biramaze kugaragara ko abarundi mwamaze guhinyura ko Ndayishimiye ataho azobashikana. Burya butumwa mwamuhaye mwanka kwiyandikisha mu mwaka uheze matora yo muri 2025, mwamusizemwo imvune kandi muramuha no gukorera ku gitutu. Ntimuzobone abakandamira burya niwe nyine abatinya abakankamira burya nyine niwe abatinya gusumba uko mwebwe mumutinya. Ndayishimiye burya arazi ko umunsi uri izina mwamugiriye inama ya nyuma ko atazorokoka umujinya wanyu, kuko inguvu mufise mukoranye arazizi neza ko atozitsinda naho yokoresha imiyaga n'imituragaro, kuko arabona yuko mufise inguvu nyinshi kandi arabona yuko mwajeje kurakara. Muri uyu mwihwezo reka turabire hamwe ibibazo bibiri yabashijwe ku matora. Nituva kuri ibi bibazo turaza no kugaruka ku makuru avuga uko Ndayishimiye yagarutse giturumbuka avuye mu gihugu ca Uganda, bivanye n'amakuru yari ariko arahabwa na bamwe muri basomambike wiwe ku manama ariko arategurwa n'abajenerali, harimo na General Prime Niyongabo. Mu kubimubaza mumenyeshamakuru yakoresheje ubuhinga bwo kubaka ibibazo ku buryo mu kibazo agobekamwo inyishu isanzwe izwi ko ariyo y'ukuri. Birashoboka ko bwari ubuhinga bwo kumuvuguruza mu bwenge, ubona ko abamenyeshamakuru baba basobanukiwe uwo babaza uko ameze ndetse n'uwo ari we.
Akabazo ka mbere kagira gati kw'igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 CNDD-FDD yakugize umukandida wayo mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2027 ubwo si ku mpamvu zo kutumvikana mwakoze ikoraniro kaminuza umwaka umwe imbere y'amatora. Wihweje uko ako kabazo kubatse umenyesha amakuru yarabajije ko zoba ari impamvu zo kutumvikana zatumye ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ryihutishwa. Igituma tuvuga ko mumenyesha amakuru yabaza ikibazo kirimwo inyishu ni ukubera bisanzwe bizwi neza ko Ndayishimiye yihutishije ivyo kwigena k'umukandida kubera abona ko icuka kitari ciza muri CNDD-FDD ndetse no mu gisirikare. Ndayishimiye yarakebwa ko ibihanganye mu gisirikare bizohava biburizamwo umugambi wiyo kwitoza mu kiringo kigira kabiri, no yaciye yifashisha za mvugo zabo zo kunyanyasa n'abacemwo ntibabona burya intwazangabo zidashaka ko Ndayishimiye yongera kubarongora hamwe n'ibindi bihangange bimugwaniriza mu mugambwe basigaye bararabana mu maso babazanya ikibaye. Mu mvugo y'ikirundi Ndayishimiye yarabitanze canke yarabubiriye kuko bo bibaza ko igihe ciza co kwipanga ari mu mpera z'umwaka kugira ngo bahagarike Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero bisa nkaho yabahengereye mu gihe bakiriko baripanga kugira ngo bazabinoze maze aca abadurumbanya. Nivyo biriko birakorwa mu manama akomeye cane ariko araba rwihishwa aho nyine hariko harahinyanyurwa bivanye nuko Ndayishimiye yahejeje kwitanga ivyo bihangange. Kuri ubu ngubu bikaba biriko birategura nabo imikenyuro yabo aho umwanya n'umwanya nyine ushobora kumva ibintu bidasanzwe bibaye. Ndayishimiye yakuye icigwa gikomeye kandi mu kugene intwazangabo mu gisirikare zapfubije imigambi ya Nkurunziza muri 2020. Naho Ndayishimiye yabeshe ko ikoraniro kaminuza ryakozwe kare kubera ari wo mwanya umugambwe wahisemwo, sivyo na gatoyi, ahubwo ni ku mpamvu za zuguruzuguru nk'uko mumenyesha amakuru yakagobetse mu kibazo. Ndayishimiye yarabona ko hageze mu mwaka wa mbere w'umwaka uza atazokonya abakeba badashaka ko yongera kwitoza. Sindanizere ko abakeba biwe bazoca biheberana, tuzomenya ko bahaberanye niyo ibi Ndayishimiye yafondafonze bizomara. Akabazo kandi kagira gati abatavuga rumwe nawe basaba n'abakubona basa nk'abakubona ng'ushaka kwigungira ko ivy'amatora na cane cane ko igihangange nka Gatongwasa yamaze gukurwamwo. No ngaha murabona ko mumenyesha amakuru Roman Grace yabajije ikibazo kigobetsemwo n'inyishu ishobora kuba yaranahungabanije ibigumbagumba vy'umukuru w'igihugu. Naho Ndayishimiye yaciye arementanya ko amategeko ariyo abuza Gatongwasa kwitoza n'inda iri mu nda irazi ko Ndayishimiye yoronka utujwi turi ku mashi ari hamwe yohiganwa n'umukeba wiwe Gatongwasa. Mu nyishu yatanze Ndayishimiye yavuze ko inzira Gwasa asigaranye yomurekurira kwitoza ari igihe umugambwe wiwe CNL wobimwemerera. Aha rero duca dutangura kwibaza iyo bizananye ngo Ndayishimiye agire inama uwo yita Rwuba rwa Bigata ku nzira yomeneramwo ngo ashobore kwitoza. Iki ni ikimenyetso kitabesha ko Ndayishimiye afise icizere cuzuye neza ko mu vyo iperereza ryiwe ryasezeranye n'abahemukiye Rwasa umurozi yakuroze ubonye agusanze ku musego akuremesha uzomenye ko aje gusuzuma aho agejeje akazi kiwe ko kukuroga. Burya baca umugani mu Kirundi ngo umuntu ntatinya ishamba ahubwo aratinya ico bahuriyemwo.
Ndayishimiye ico yabonye muri 2020 yarabonye ubu asanzwe abona ko abantu bose bamuvuyeko akaba anakebwa ko nabo baboneka nk'abamusigayeko inyuma atari abakunzi ahubwo ari abironderera ico rirenza yohava yubahuka kuja mu matora n'uwari wamutsinze impaga mu gihe ibintu vyari bikigendeka ubu ngubu yonywa umuti. Mu gusozera abarundi mutahure ko umuntu wanyu Ndayishimiye afise ubwoba budasanzwe gusumba uko muvyibaza. Aho hose aburabuza Rwasa burya ubwoba bwa mbere ni mwebwe abarundi mwabumuteye. Burya ivyo vyose Rwasa arimwo vyatewe na mwebwe abarundi mwerekanye ko Ndayishimiye mutamukunda guhera muri 2020. Ndayishimiye yuzuye ubwoba budasanzwe kubera kuba mwaranse kumutora muri 2020 arazi ko ubu muri 2027 akaba gasanzwe karabaye atariho mwomutora. Yarabonye ko atacizere mu mufiseko nico gituma nawe nyine asigaye ameze nka yafundi yakiriye mu ntege iti byose nibishake bimeneke. Hari amakuru twari twabahaye yuko ugene Perezida Evariste Ndayishimiye ubwoba ari bwinshi kandi yagarutse giturumbuka avuye mu gihugu ca Uganda. Mu busanzwe Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ku munsi w'ejo ari ku igenekerezo rya 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 aho yafashe urugendo rumushikana i Kampala muri Uganda. Urwo rugendo nyine rukaba rugiye gutera iteka ibirori vyo kurahira ikindi kiringo ca mugenzi we w'Ubuganda Yoweri Museveni. Ariko Ndayishimiye catangaje bose nuko ugene Ndayishimiye ngo yagiye muri urwo rugendo yashakaga no kwerekeza muri Kenya aho William Ruto yari yatumije ko inama ikomeye cyane harimwo na Perezida w'Ubufaransa abandi bakuru b'ibihugu bindi bagiye muri iyo nama. Ariko Ndayishimiye we akabanza guca mu gihugu ca Uganda nkuko n'abandi bategetsi babikoze. Hari abaperezida babanje guca mu gihugu ca Uganda maze baraheza bajya muri iyo nama yaberaga muri Kenya. Ariko Ndayishimiye ivyo nama ntiyabakibikozwa bivanye n'amakuru yaronse yuko abariko baramutegurira kumutembagaza baba bari ku kivi kuri ubu ngubu bageze kure. Ndayishimiye aho bamubwiye yuko atinze ashobora gusanga igihugu yagipapuwe. Ico bikoze biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba mu gihe himirije amatora. Abarundi bamwe n'abandi babona yuko hagomba kuboneka amasengesho menshi cyane kugira ngo igihugu c'u Burundi kidasubira mu isanganya nk'iryabaye mu mwaka wa 2015 ubwo Nkurunziza yashaka kwihagira ikiringo kitari gikurikije amategeko. Amanama rero yatumye Ndayishimiye akuka mu mutima. Ni amanama ariko harakorwa na bamwe mu bajenerali ndetse na bamwe mu bicocoro by'umugambwe CNDD FDD. Amanama avuga yuko Ndayishimiye agomba guhagarikwa tarabandanya gutuma ibintu bigenda nabi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo nyine Ndayishimiye yaciye atamugutwi maze akaganuka giturumbuka kugira ngo aburizemwo ayo manama. Ariko harakorwa mu gihe nyine Ndayishimiye agiye hanze buri gihe ayo manama arakorwa kubw'amasoko yacu. Ariko n'ubundi ngo Ndayishimiye ntaco agomba kubikora kuko abajenerali bahejeje gusinya ngo ubu ngubu si burya bwa Nkurunziza kuko Ndayishimiye wehe ntago akanyakanya ngo nibura na Nkurunziza. Kuri ubu ngubu igihugu ngo catembye, igihugu kitagira muyaga nkuba, igihugu kitagira igitoro, igihugu kitagira amabarabara, igihugu faranga ryacu ryataye agaciro, igihugu kuri ubu ngubu gisigaye giharurwa mu bihugu vya nyuma bikennye ku isi. Igihugu capfuye kuva Ndayishimiye ashikiye ku butegetsi mu gihe we yihayagiza ko igihugu catanguye kubaho ari uko ashitse ku butegetsi. Ni mu gihe amakuru turuka amasoko atandukanye avuga yuko gituma igihugu kiriko kirapfa uko Ndayishimiye akora ibintu uko abishatse kandi atagisha inama bafatanije kurongora igihugu, ahubwo akabagiriza yuko ari ibinebwe ndetse no kubatuka ibindi bitutsi namwe musanzwe mwiyumvira. Banywanyi bacu ibintu vyakomeye cyane, turabandanya kubaha ibijanye n'ano makuru turiko turakora amasoko yacu. Nimuze kuja kure, mwanya no dukundira turaza no kubabwira ibindi byinshi cyane biriko biraba. Nimuze kuja kure, bibe byiza nivyo ndabipfurije.